Shalom, shalom, shalom. Turaseka twari ikaze mu kiganiro c'Intahe. Uno musi kumwe na Pasteur Dieudonné ahaze gufata umwanya wo kutuganira ku ntahe yiwe ibidasanzwe Imana yamukoreye igihe yabaye ubuzima butoroshe bwo kuja mu gisirikare mu nyuma akacigura urubanza rwo gupfa ariko Imana ikamukuraho hose ikamuzana mu ngoro yiwe bakaba ari umukozi w'Imana asanzwe akorera Imana. Reka ndamuha akanya imbere yuko tuganira ngo tuvuge vyinshi atwidondore atubwire no ni kuvyerekeye umuryango wiwe umufasha nimba afise umufasha tubwire n'abana hanyuma twinjire indani mu ntahe yiwe yose. Murakoze cyane nkuko yamaze kwivuga nitwa Pasteur Dieudonné nkaba ndongoye Eglise ya Trinity Tabernacle Church mu Burundi ndubatse ndase umugore umwe n'abana babiri nivyo novuga. Ego Pasteur Dieudonné waragiye mu gasho waraciriwe urubanza rwo gupfa ariko turashaka ngo utuzane ku ntango ngene vyatanguye vyagenze gute uko ni ibintu bidasanzwe je maze kuvyumva personnellement naratangaye. Urashaka kudutwara ku ntango ngene vyagenze kugira urinde ushika kuri iyo ku rugezo rwo gushika mu gasho n'iki no gucigura urubanza rwo gupfa. Murakoze cyane nibaza ko ibintu nyamukuru mu ntahe yanje bigenda bigaragara icambere ni urukundo rw'Imana ikindi naco n'ubushobozi bw'Imana byo kuri Imana bifise ububasha budasanzwe. Ikindi naco nuko iyi Imana igufise ku mugambi nta kimwe itokora kugira ngo bikunde byo kuri gushika ku mugambi wayo. Rero mere urukundo rw'Imana uko jewe byo kuri nako umuryango wanka kijijwe ariko ndagariza abavyeyi banje mu imashengera mu gisirikare batabizi ariko ngeze muri ico gisirikare ari mu mwaka wa kangahe wari wiga mu wakangahe? Nataye nyine amashuri ntaheze amashuri yisumbuye ndagenda mu gisirikare hama ntibamenye iyo wundi nagira formation ko sinshaka ko bahamenya ariko mu nyuma bamenye ko nagira formation igitega so mu gisoda ko naragiye ntabishaka ntabikunda karaga kuko abandi nkoze 3 ans numva birandambiye nkene kubivamo mwabwa nisino bivamo nkenye nagira amahera no cameraho ubuzima kandi camubwira abagenzi banje twakorana ati ngo turondera amahera hama nitwaronka twivemwo Antwata avant kuja mu gisirikare wari umwana we Bujumbura wari usanzwe mu Kibenga nimba ntihenze ni wari warakuriye ntaco wari ukenye ni gica gusunitse kugira ngo ko wogenda mu gisirikare. Icyansunitse ni influence y'abagenzi nyene usanga uhitamo kugira abagenzi birivuga ngo genda n'abanyabwenge nawe uzokunguka ubwenge ngo ariko ucudika n'ibipfu nawe azokomereka. Rero je nakomerekejwe canke nohejwe canke n'agakuku k'abagenzi amafilme twabona kuraba kwirigara imogi n'ibindi so muri make novuga nti nagiye kora k'abagenzi. Hamurashitse mu gisoda urakoze umwaka 2-3 so shize mu gisirikare nyine nasanze ari abantu nabo nyene bakiri bato bose masashushe basinge sombi bantu urumogi inzoga n'ibindi. Ico gihe ufite imyaka ingahe giye ushika mu gisoda? 15 yego. So amarengezeyo no kuvuga ngo nacinye nsanga abagenzi tuvyumba kumwe muri mugi mwitabi mwiri byose cyane dushiriza kononekara. Urumva no mu gisoda inzoga n'itabi n'ibiki byose byari biriyo barabinywa nyene yego. So nsanga ndi muri abo bantu bameze mwe nuko cyandushiza kuba mubi cyane gose kandi abo mavyeyi banje papa wanje umukozi wa Pentecote mama wanje umukozi w'Imana barampanuye nako batagize narize Sunday school amanda bita ariko nako navuga ngine Imana twatamukuja mu gisoda wari ufite abavyeyi bakijijwe baraguhanuye ngira pete twarabahanuje hanyuma baraguhanura yuko wogendayo ko ari sawa canke nyene wacishije aho ushaka. Nabikubwiye kwabaye guhitamo kwanje sino abavyeyi banje bana bishaka n'igihe bavyumva ko nagiye barabaye cyane gose ariko abatacu bashobora guhindura byakunda ko yandika na kimwe. So papa wanje ni umukozi w'Imana Pentecote mama wanje umukozi w'Imana n'abagarije njya mu nzira yanje. So rero novuga nti ngeze muri ico kibanza cyari kibanza gishasha abantu bashasha bwatuguye ku bintu bisanzwe n'ibintu umugi tabi inzoga usambanye n'ibindi byose. So Imana navuga yuko aho nagiye mbona urukundo rwayo kuko yandinze bihe bitandukanye nyene hamare mu nyuma bindambiye nkumbe kwibera mu buzima bw'idegemvya nk'umuhira ndababwira ati nimuze tondera amafaranga tugifise inkoho hama tutahaje mu buzima bw'imisi yose dukora akazi business nk'abandi bose hama nabo baravyemera cyo turagenda twumvise amakuru yuko hari umuzungu yaragenda na 200 millions buri mardi atwaye Bujumbura cyo turagenda rero kumutegera twaraye ahantu tumubundiye ko tumurora ko kwaza mu nyuma araza turamutegera tumwaka amahera ariko
umwe muri twebwe arababazwa canke abiranka ko yihangana ko umuzungu yadutebeje kuduha amahera ko nta nayo yari afise kwa kumubeshera. Hama rero umugenzi wanje aca afata inko yari afise aca yihereza umugenzi aca aramurasa amurasa mu mutwe aca ubwo nyine directement. Ariko nta migambi yo kumwica mwari. Oya kabisa oya. Bibiliya bivuga ngo umuntu ari kamaraso ngo yiruka atakimwirukanye ngo azorinda ashika ikuzimu iwe nyine ubwiwe yijanayo. Amaraso ni ikintu kibi cyane. Uwo mwanya umuntu amaze gupfa twese twataye ubwenge turumwe tuje iyo situation mu nyuma ariko ati ko biri kose byabaye dufata no modoka yari afise twari Bujumbura tugeze mu Buyenzi tugende bayihindura irangi bayihindura direction hama tuyigurisha. Dufata iyo initiative turagenda dutwaye imodoka yiwe ariko yari kamaraso byari byoroshe. Tugeze rero Bugarama hari ya politiki ivuga ati inyabutatu abanyagihugu leta n'igisirikare dusanga nyene barekura imiduga saa 2 ya gatondo no yari arengana sanga ari imiduga irindiriye ko saa 2 igera bayirekure cyo dushikira ngaho nabone nitwegera rya miduga cabona amaraso reka rero tugume kure ari bwoze amaraso ari ku muduga. Oya amaraso ari ku muduga rero tuvuga mu muduga kugira ngo duhunge ko ntabadufatisha amaboko twuruse imodoka hari umuntu akagenda n'amaguru sinzi akazi yakora yarase inko ya pistole aca araturasa aturashe turiruka umva yarabyikanze yarabonye ko muri suspect yarabyikanze hama turiruka twirutse rero acaba operation basirikare bakoreye Bugarama baraturondera bazi ko turi inkozi zibi bazi ko kumbura abaroberi bateye baraturondera baraturasa Imana dukinya ntibatugema ntitwapfa baradufata n'intoki hama baradufunga badutwaye Bugarama dushaka muramvya badusha mu gasho hama barabafashe mwese ko mwari muri kumwe. Twese baradufasha. Mwari batatu canke bane. Twari bane. Twese baradufasha ko turi bane. Tugenda rero Bugarama bambe imuramvya baradusha mu gasho mu busho butandukanye bwari ubusho butoroshe barusho uri n'amazi ukuntu ninjiye aho hantu mboshe na minote niho impanuro zose muvyeyi wanje zagarutse mu byimviro byanje ampanura naragararije. Rero ico nararize cyane gose ngo nkundapfuye mama wanje ntazi yonguye ibintu bimbaye ko bari barampanuye binshikiye byose nararize cyane gose. Hama badukura ngaho Chugiye rufise nk'imyaka 18 yego cadukura ngaho badutwara kuburana badutwara ku mopeje baratubwira interrogatoire rero ko twarabayinosa umwese yavuga ati jewe icyo nakoze je nariyemera cyane umwese yemera icyo yakoze nka jewe nemera yuko nabaye umurongozo wabo je nabashida muje cimviro cyo kuja kwiba ati nivyo ubundi nati nanje nje namuhaye inkoho ndayiha uyo onye ubundi nati yego nanje yampaye inkoho cyo ndamurasa ubundi ati nanje nje ntwara imodoka umwese yeremera uruhara rwe yagize muri ico byasubye n'abacamaza bati abana kumbure umuntu yabahenze n'abantu batazi no kuburana bavuga ibintu byose bisuko nyene bimeze cyo tugenda rero igitega ko twatwagwa muri deuxième région militaire cyo gihe tugenda igitega tugeze igitega haca haba rero umubabaro w'abategetsi ko bavuga bati yari dossier zibiri zikomeye zabereye muri province ya Gitega zibera kandi umunsi umwe dossier yacu yari dossier yabereye Gitega amadosiye ya kabiri nayo yari dossier y'umupolisi yari muri district y'Igitega yiga paramedicale yarashe directrice wa paramedicale y'Igitega amwicana n'abana biwe bose kubera ngo yamutema mu ishuri sinze. Rero novuga nti byabereye umunsi umwe twe byabaye mu gatondo nawe ciba mu ijoro ku munsi wa kabiri cyo tuma rero abarongozi binwa mu ntwaro bagira umubabaro ati abantu bakwiye kwicwa bakoze ibizira umbaresha bati ni mubice ibuka yuko twe twaburanye 45 minutes urubanza mwiherero ubwo nyene bukiyasha tubwira ibyavuye mwiherero ngo yuko byano byikibiriraho. Rero novuga nti ku munsi w'urubanza amakuru yabivuzwe ko RP yari gikora ico gihe amakuru akwira hose ku isi amenja abantu bagize nibi amatugiye kuburana ndibuka yuko hariho mama wanje akijwe mu 80 mu Kristo mu cyo Pentecost yaciye amobiliza abantu basengana bose ati please umwana wanje yakoze ivyaha uwo mwumvise avuga mu makuru n'umwana wanje bagomba kumunyonga kumwica rero muze dusenge. Mama cha mobiliza generation yiwe mama basengana bacagira 3 jours sec batajya batanwa kandi barara hasi kwisima bagusengera bansengera ngo Imana inkize. Mama yarabimbari yavuga ati
twasenga tubwira Imana ati Imana ibuka ngene twakoze ibikorwa byawe twavuze ubutumwa twazanye menshi kuri Kristo bituma umwana wanje umugirira ikigongo nivyo kuri umwana yacumuye ariko gira imbabazi ko hamwe yonyongwa nuri ndagushikira mfise gikomere kitokira mbabarira gira imbabazi gira ikigongo kuko mama wanje igihe yabatizwa 82 kwitanganika nije nari umwana hetse mu mugongo rero ndi umwana mu bana tuvukana mama yamayuka cyane gose bimwibuza akiza kiyiwe so yarankunda cyane bati nukuri umwana wanje so bibutse Imana y'amasengesho nuko mu mwijoro mama giriyereko abona ntashe muhira nambaye ishati n'ikaruvati nziza ngo akira umwana wawe saa munani y'ijoro mama cyarahaguruka avuza induru umwana wanje ntazopfa azokira ashayibwira rero abantu bose basengana ico Imana yamweretse hama baca batuma umudamu umwe yitwa Sara w'umupenekote igitega arazwi cyane gose aze ensemble kuri district igitega aze kunyakiriza umwami Yesu bya ngo nabonyonga ngende mwijuru Sara caraza umudamu twa Sara anyakiriza umwami Yesu bene data novuga yuko kwakira umwami Yesu kwanje niko abaye kumwe tumenyere ngaha anyi kino gihe abasanga umuntu ari karirira ijojo umwami Yesu ndakwakiriye oya sikoje byagenze je bambwiye ati wacumuye ariko Imana ni Imana y'imbabazi yaratanze Kristo nguzo mwiza bose ntazapferubi rero inosa izere Kristo watuni ibyaha byawe mwakire muri we nawo kunyonga inosa ucugenda mwijuru ni Imana yonyemera ngo yokwemera urubanza rwari rwamaze gucirwa yuko babanyonga oya haba ku rubanza rufise impande zibiri ari proposition na confirmation muri proposition jewe bamproposije pendomon nuwo bitana poliwa nawe nyene pendomon hamwe n'uwishe directrice paramédicale muri dossier yamwega nawe nyene pendomon abandi babiri bose perpetuité rero urubanza rugenda mwiherero uyo munsi twaraye kuri condamnation ambe kuri proposition ya pendomon nivyo kuri nasanze burya umuntu yikakisha nk'iyivye atarabona arana avanga ngamoso ya mugabo watemba ja mu nuko batarabona uwo munsi nararize mbonye ndagiye gupfa avec 18 ans banyonge by'ukuri taje nshitse ko nta mwana nsize mwabaro mwinshi muri jero napfuye bataranyica napfuye nkihagaze kuri uwo munsi umva basigaye ko bagira ba confirma baje confirma ubupfuye yego babiheze hama rero banze cyo rugenda mwiherero uwo mudama caraza anyakiriza umwami Yesu aje kunyakiriza umwami Yesu je ndiko kwigena akiri umwami Yesu sinavuze ngo ndakwakiriye narihanye narasambanye Mana mbabarira naribye Mana mbabarira narabeshe Mana mbabarira nagiye kubapfumu Mana mbabarira hari kindi nibutse naguma kwari ukwividura kugira ngo nibaje kunyica nigire mwijuru nakindi so rege sinakijwe ngo nongere mbeho nakijijwe kugira nje banyonge ngende mwijuru hagera umuntu ahisha ibyaha ukazingwa cyafise umwanya wo kubaho rero je nasuka byose kananze yuko nzopfejo ntacumuye kunyegeza na kimwe gutyo rero mu nyuma acambira umudamu ati rero ejo ni mwaja hajya imbere ya sentare ubwo muvuga ati Imana ni wankura ngaha nzogukorera gushika mfuye iyo jambo rigumeze nkanka kawe urakoze cyandagenda bukeje duhamagara dusubira kandi muri sentare tugiye muri sentare bahera kuwa mbere je nagira gatatu bera kuwa mbere yitwa Rene umwe yica direction paramédicale igitega yari dossier yiwe yigenga bahera kuri gusa ntare yavyihweje ngo yemeje urubanza rwo kumwica ndavuga Imana umutima nimba utavyumvise cyo kankura ngaha nzokora ushamfuye bashaza kuri Napoleon nawe nyene twadusangiye dossier wewe bacha baravuga ati se ntayavyitegereje yakonfirmye peine de mort umutima ati kwa Imana numwe mwari kumaragiye Imana nukuri niwa nkura ngaha je uzobibona nzogukorera ushika mfuye bacha banashikira ko baramvuga rero muri sentare no kuri Imana babarire baza kududura babanje kuvyinja umutima ngo mategeko ngaceka wa gatatu ingingo ya kangahe ukarinda bavuga ryari bashaka ku ngingo ryari hame ico gihe bashavuga ati Dieudonné sentare ya confirmer ko afungwa perpetuité ubuzima bwiwe bwose numva ya proposition iba iravuye muri apendo iba irahindutse muri uwo mwanya amengo n'umusozi nanikoreye bakubise hasi numva ndanezerewe wa mama ndamuravye ari muri mu bantu baje kumviza urubanza aryoherwa ati Imana ishimwe kutazonyongwa nanje numva ndanezerewe
numva nawe ntazi Imana ndayikunze bwa ndi Imana iriho bwa ndi Imana irumva bwa ndi Imana irakiza abantu numva ndanezerewe cyane gose undi mugenzi wanje bakonfirma perpetuité wanyonze imodoka mu konfirma imyaka 20 siko niko navuye imbere ya sentare buke mu gatondo baca baraza batora bamwe bakonfirma pendomo baja kubanyonga tukiringa babicize gaje Gitega bababambye kubisa kubiti bambika itambara mu maso barabarasa bose barapfa tubati Imana bwabo ntiyari joke iyo bari confirm pendomo yanje bagushe nanje bamfuye ico kintu cara mu maso ubuzima bwanje hama bashaza kuvuga ati mwebwe rero imutekera ibyanyu mwinjire mu mpimba ona bava kuri district Gitega prison hafi yaho turatambuka tuja muri prison hama abanyororo bari mu mpimba nibo bagiye guhamba abanaje kwica baje kwa nyonga bacha bagaruka rero gufungwa mu gasho bazanye makamambiri yabo ati baba ngo ari he natwe abagari turinyegeza tikumbure baratwibuza zo gutwisha natwe basha ngo murahasi ngo ngize kamambiri zabo ngo araje kwa nyonga gaheze navuga yuko namaze 3 mois narahamutse nimbeba ikomye acha niruka bacumengo baranyibutse nanje baze kuntora so mara 3 mois ntameze neza narahamura ivyo bintu mu nyuma ngeze muri prison nzambona baba mama babagenzi ba mama wanje ba Pentecote b'Igitega bacha baraza kuri prison y'Igitega niho nafungiwe banzanira bibiliya n'ibikoresho byo muri prison nzokoresha bavuga ati ibibiliya uzoba mwisoma iminsi yose candinja muri prison ndabashimira cyane ko bamfashe neza bakamba hafi bagara nanje muri ico gitabo cyoroshe ngeze muri prison ama ntangura gusenga no gusoma ijambo ry'Imana novuga yuko iki gitabo naragisomye by'ukuri inshuro 9 ndagiheza ndagisubiramo ndi mu mpimba rero ico gikora nafite umwanya ahantu ugenda kure muri prison metero ijana nisho urugendo rwa kure ugira ahandi umutunira handi nyene rero umwanya wanje wose uri umwanya wo gusenga no gusoma ijambo ry'Imana hama mbona ko muri Gitega ni kure y'umuryango je mu ngire transfer nze muri prison y'Ubujumbura ariko kandi uratari kurakorera Imana mu gasho candashika ngeze Bujumbura nzanga ho ishengero ryaho rirakangutse gose gusumba Igitega ndiyo ku pasteur yarongo iryo shingiro ryo muri prison nujya mukozi Imana Pasteur Daniel no munsi ari mu barongozi ba vivante kwijabe ujya winzobe ujya none asanze arongo ishengero Ibujumbura muri prison y'Ibujumbura yafunze imyaka 12 namusanze ikibazo namubaje namwe mukozi w'Imana ndagomba kubona Imana ndangira Imana ndagomba kubona Imana muri je numva umengo nobona Imana basi nkayigwa munda kuvuga ati merci ni ndangira ngene nobona Imana yanje ngati Imana yobona ko Imana si ni mwe muja kwibonesha amaso mugagomba kubona Imana icambere ngo kwisonzesha ukanka ivyaha hama ukunda gusoma ijambo ry'Imana ngo uzobona Imana ibyo byonyene yego bibako mvuye imbere yiwe naciye mu program amasengesho 7 jours sec ntajya ntanwa niyo masengesho nahereyeko ngira iminsi 7 ntajya ntanwa byari byoroshe yajyambere mu buzima bwanje arigezwe na bitakunda ko mva hasi abantu banterura ngira mve hasi ariko umutima wanje sinagomba ngo Imana impinzu Imana imbohori nkure muri prison oya nabote Mana wakoze none kamana ndagomba kukubona ndagomba kumenya icatumye musigaza icatumye Napole wapfa jiwe nkasigara Mana ndagomba ndazikira hari kintahuze uzobukoze wamyifisi yo nyota nyene nta kintu nashaka nagomba kubona Imana ndebwire merci nagomba kubona Imana ndibaze Imana kubera kinasigaye kubera kindi muzima ko numvise umengo Dieudonné yabambwe uwo Dieudonné ariho no munsi ni Dieudonné w'Imana numva umengo sinzi undi mwanya wo kwabuza mbwi wanje ko biri ibyo mujye bavuga ngo wicatumye apfira bose ko rogira ngo bariho bose babe batacinezereza ariko banezeza wapfira akabazukira ikije mu Imana ivuga rero navuga nti Mana Dieudonné baramubambye ariko uno munsi Dieudonné ariho ni wawe rero je kuri kinasigaye
ego urashitse mu gasho nyene kandi umbona hanezererewe bitandukanye nuko abandi bashika mu gasho bamerewe nihe myaka wamazeyo canke muri iyo myaka wize iki hama wasohotse gute mu gasho wavuye gute ko bari baguciriye go guherayo urakoze cyane so novuga yuko ngeze muri prison ikintu ca mbere nize ni kurondera Imana atabujyaje n'umutima w'ukuri nta muntu agomba ko impressiona nta muntu agomba ko mbona nta muntu agomba ko nshima jewe nagomba kubona iyo Mana yantabaye vyatuma nsengana umutima uri sincere umutima w'ukuri umutima wihanye umutima w'Imana umutima uri mwinzara n'inyota by'ukuri je munyarwa ngo Matayo 5:3 ngo hahigwa afinzara n'inyota yo kugororoka bazohazwa nari bisigisharara cyo guma kubona Imana cyo jambe nize iyo umuntu arondera Imana by'ukuri atabujyaje Imana iriho kandi Imana irihishura ku munsi akeneye kuyibona cyo novuga kindi naco nize nibijanye n'inzira z'Imana inzira z'Imana ziratangaje no kuri bene data ingene Imana yaciye muri iyo nzira iyo dose bira ngo je imfate inyegereze byarantangaje ingene Imana yeretse n'umugenzi wanje akicwa bya ngo je ndonke Imana ivuga ngo nahebye Seba na Egiputa bikubwawe Isirayeli ngo Imana ikurondera hariho n'ibintu iheba hariho n'abantu iheba kugira ngo wowe igufate bibaye n'umugambi gufise reje novuga nti nizwijanye n'inzira z'Imana muri prison ngene Imana yakosheje inzira zirimo na riske y'urupfu kugira ngo Imana ifate umutima wanje wari kure y'Imana umutima wanje wari mu byaha ariko nshimira Imana yuko muri iyo nzira yayo umutima wanje yarawuzanye ubushira hafi umutima wayo birantangaza kuko umunsi wa mbere nahagarara imbere y'ishengero muri prison ngo mvuga ubutumwa bwiza navuga yuko byanze ko mvuga ndarira ndaboroga Imana bwa bundi wanjije muri byose uzi ko umunsi umwe umuvuga butumwa nzorongora abantu nararize ati Imana wowe methodology yawe irarenzwe ngabana abantu rero umunsi wa mbere ibyo barabishinga Intahe abatwababize nararize ishengero ryose rirarira kubirike ndabingira Imana ikora rero novuga nti Imana iriho kandi Imana iraboneka kandi igufise ku mugambi ntacitokora kugira ngo gushikane ku mugambi wayo rero ngeze muri prison naciye nkora kwari gushinga Intahe n'uvuga ubutumwa bwiza harageze igihe ntagomba gufungurwa namaze yo never ariko wamenye namaze ijoro rimwe kubera nasanzeyo umukunzi w'umutima wanje twahuye n'Imana muri prison imyaka 9 kuri mwe muyu musome ngo ni myinshi mukangira n'impuhwe ariko kuri jewe umengo ni ijoro rimwe kubera nahabonye Imana mu buryo budasanzwe niho rero ntango giyeshaka cyo kondera mu nyonga y'Imana narakijwe gose ndondera mu nyonga y'Imana Imana cyambatizwa muri nkemu yera mvuga mu ndimi zitamenyekana ingabire zanke meza gukora mu buzima bwanje ntangura kumenya muhamagaro wanje Imana ingomba ko Imana ndemeye ivyo muhamagaro wanje vyose nayimenye muri prison rero novuga yuko kwa nakoreyo ni kuvuga ubutumwa no gushinga Intahe nabayo never n'uyu munsi nsubiye muri prison hama hariyo abantu bati uyu yarabanye natwe umukozi w'Imana rero wamaje ati ubega wavuye gute mu nyuma yange navuye Intahe ndende ko nace nunguruza urubanza ugira kandi nunguruje urubanza umva ikintu cyabaye gitangaje ubwo nyene baca bagrava pene yanje ubundi mateko mu butungane ntibibaho wunguruje urubanza bakora ibintu bibiri barakonfirima cyangwa bakabisambura rero jege nunguruza baci bagrava pene aje bati uvuye kuri perpetuité gusubiye kuri peine de mort what je baho gute muga abaje kwimbarira banzaniye iyo nyishu y'urubanza ndi muri prison ndiko ndasenga turi mu koga ya ruwanje na adoration ndi muri mwemo Dieudonné ngo turagukeneye ngiye kwitaba ngo baguciriye peine de mort muga cume ngo babwiye uwundi atari jeyo sinababaye na gatoya muga kubera ko Imana yabiretse cyanje ikintu cyantangaje gose Imana yakoresheje ikintu ngo bikunde urubanza rwanje ruze rusambuke rusubire kuburanishwa idonido niyo nzira Imana cikoresha hama buri munsi ncamfata urubanza nyine banje rwa peine de mort sinarushima cyandunguza kandi bugira gatatu ndunguza bugira kandi nunguruje ngeze muri senta yabo none ibi abantu hakiri urubanza bari basinziriye cyane kubera none kuma ari uwunguruje bashaka bagushira kuri peine de mort iki nta kintu cyashwe nunguza abanyakuba sinabitahuye okay bashaka tumaze wagenze gute ndababwira idonido ni urubanza rwe no munsi bashaka ngo rurasambuza cyangwa ndakuburana idonido ngire mu idonido nari namaze gukizwa Imana imugira ngo Dieudonné genda uvuga ukuri nanje ndakuburanira vuga Imana
kugira ngo sinusange nihenze nkore masantima mijambo ryonyemeza ko by'ukuri ari ubuganya nanje. Imana imijambo riri mu Migani 8:15 haravuga ngo nijewe mpa abami kuganza n'abacamanza gushinga ibiroranye, ngo nijewe mpa abaganza kuganza n'abaganwa eka mbere n'abacamanza bose bo mw'isi. Iri jambo ngo n'abacamanza bose bo mw'isi nije ndabakuganza yaje ri confirma ko ari Imana mbwiye nje kuvuga ukuri hama imburanire. Ngiye imbere ya sentare nagiye naye ndasenga nuzi ubwiza bw'Imana, baranyagiriza mise biblique aranyagiriza ibintu bibi cyane mu menja bagize ibi shavuga ati okay yaje kuvuga ati none wowe haco wovuga ati ndagifise, ashavuga ati je byavuze byose ntiyambeshe n'ukuri nabikoze cyama ndajeje baca baratwenga bose baratwenga ati iyo muntu ati none usabiki icambere mungirira ikigongo nabikoze ntarakizwa ndi umunyavyaha ntazi Imana mumbabarire. Baratwenga abacamanza nta kindi ati kindi mundeke ntahe maze imyaka myinshi ndi muri prison muzo bamukoze cyo ndarangiza. Baratwenga gushikana mu rubanza nta kimwe nisiguye je nemensa imbabazi gusa mu rubanza rugiye mwiherera bacanshira imyaka 200 ko nzofungwa 20 cyo nari maze imyaka 7 ndi muri prison. Urashimye ndashimye nzoza kunguruza ndaje kuburana. Muri cyo gihe rero niho suye muri prison Imana yavuga n'umutima wanje kurongora abanari indongo y'abasenzi barenga 200 kubatwara amasengesho ya 20 jours tubwira dushimira Imana ngene yabanye natwe hama dusoma kandi n'igitabo cyo gusoma mu vyagezwe. Iyo 20 jours twayihejeje kino gitabo tugizwe inshuro 3 duheza dusubiramo hama dutaha duheza amasengesho nko kuwa mbere hacaza imanda canke kurekugwa ku munsi wa gatanu. Ico nari nkwije imyaka 9 muri prison. Hama president nyakwigendera Petero Nkunziza acatanga ikigongwe nk'umukuru w'igihugu hama ashavuga ati abantu bose bakwije encadre de la peine batama dossier bakoze muri prison bigenje neza babarekure. Nanje nigisha abandi kwigenza neza nayo sinahenza cyane muri prison cyo barandekura bandekuye abanyororo bose bazi n'ukuri hari abakozi Imana benshi muga Dieudonné yarakijwe by'ukuri nditahira nasoze ukunyene muzi nasize muri prison byose nasigiye abantu ari ndongoye cyanisohokera cinataha ko rero niko natashe mva muri prison. Rero hari jambo ritangaje ajya muri yobu 14:4 avuga ngo ninde yoshobora gukura ikintu ciza mbo ninde yoshobora gukura ikintu gitunganye mu canduye eka nta uriho numwe atari wowe Imana. So Imana ishaka gukura mu pastori mu gisuma vorekaje nibishinko Imana muyireke Imana itangaje. So navuze nti Imana niyo yonyine ishoboye gukura ikintu ciza mu canduye. Wa mugore w'umumara Musamariya kazi yari maraya Imana muhindura evangeliste international. So Imana nishoboye gukuramwo ikintu cy'agaciro mu muntu ataco yovuyemo ataca amazi. Imana yarakoze yangiye ubuntu n'umunsi ndi pastor mbwa n'ibintu bintera ubwoba kubona je ndi pastor namahigwe n'ukuri atovugwa. Imana yampaye ubuntu kandi no munsi nindi ntaye ikindi gihe n'ivyo ndimwo uno munsi vyose nurukurikirane rw'Imana yambwiye ndi muri prison. No munsi ndongoye Trinity Tabernacle Church mu Burundi bwose dusa ama branch 5 gushino saha mu Burundi bwose nje ndayarongo ivyose binyereka wa rukundo rw'Imana binyereka bwa bushobozi bw'Imana binyereka wa mugambi w'Imana. So birenze rero kumva Intahe urika yumviriza wese umenye yuko by'ukuri nta kindi Imana irondera umutima umenetse umutima ujanjaguritse umutima wihanye umutima wiyegura Imana hamwe n'uwo mutima Imana izogutwara ku mugambi wawe yokoresha ibinabiriye mwagushiza ku mugambi Imana yakugeneye muri Kristo Yesu umwana w'Imana uhoraho abahezagire cyane. Amen amen. Urakoze cyane Pasteur Dieudonné. Nukuri Imana ibagire neza kandi bahezagire mwakoze kwitaba ubutumire bwacu. Murakoze. Kandi twizere ko n'ikindi gihe twabahamagara muzoseruka mukatuganira ko hari byinshi cyane tarose umwanya wo kuganirako. Ego. Murakoze cyane kweka n'ikindi gihe ndahari kwije mu Imana bivuga ngo ubushinze Intahe abategi ko mu Imana ni y'ukuri. Amen. Ndi ready n'ikindi gihe gushinga Intahe mwami wa Yesu Kristo.
murakoze reka nongere nshimiye namwe abakunzi ba televiziyo Heritage n'abakunzi b'ibiganiro c'intahe twizera ko mwize cyane byinshi bitandukanye mugabo kandi ubandanye yuko nta Imana itogukura kandi nta naho itogushikana twumvije Intahe ya Dieudonné urumva yuko hari bidasanzwe cyane Imana yakoze gukura umuntu ku rubanza rwo gupfa akaba arahageze ubu kugira gusa ngo ayikorere Imana ibagire neza ibahezagire tuzosubira ku munsi w'Imana nk'aya masaha nyene mubandanye muhezagirwa mu byanyu no mu banyu mwakoze